amashimeshi tumwakirize yombi Yesu mwizigirwa nikiremesha mu muryango karibu gose umukenyezi mwizigirwa nikiremesha mu muryango ndahaye ikaze mwebwe mwese muri hano mpereye kuri Nyenicubahiro umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaduteye iteka mu kuduha umwanya wiwe uyu munsi kugira ngo atuyagire ibijanye n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Hano muri kino kiganiro turi kumwe n'abakenyezi bavuye mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, turi kumwe kandi n'abakenyezi bo mu mugwi ndangakaranga gira amahoro bafise akaririmbo baza kuducishirizamwo kitwa umukenyezi w'umwizigirwa banakaduhonjeje. Turi kumwe kandi n'abana batonya bo muri paruwase Kanyosha muvyeyi w'ikigongwe barafise agakebanyi babazaniye mwebwe nk'umukenyezi w'umwizigirwa. Abo bana bafise agakemanyi baza kubashikiriza mu mpera za kino kiganiro kugira ngo babifurize umunsi mukuru mwiza. Nagira ngo ndabasabe Nyenicubahiro umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu mubanze muramutse abari kubarorera kino kiganiro biciye kubonesha kure zitandukanye hamwe nabo turi kumwe hano muri kino kiganiro. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Sangwa amahoro umunezero n'iterambere ku bakenyezi no mu gihugu cyose. Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu nagira ngo mudufashe mudutahuze ico umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi usigura. Umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi si ukuvuga ko ari umunsi mukuru wo kunywa no kurya wo gutamba umuntu akiyereka. Ni umunsi mukuru werekana kwirimbura kwibaza mbe nk'umukenyezi twavuye he tugeze he tuko tujahe mu iterambere ry'umukenyezi mu iterambere ry'urugo ndetse muri rusangi no mu iterambere ry'igihugu. Uwo munsi mukuru werekana uruhara umukenyezi afise nk'intererano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nkuko Nyenicubahiro kizigenza w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yama yatubwiye ko umunwa wose ubwire icyo ufungura umufuko nawo ubwire amafaranga. Rero n'umukenyezi ntiyosigara inyuma mu iterambere ryo kumva ko umunwa wose ubwira icyo ufungura n'umufuko w'abakenyezi ndetse umufuko w'urugo kaba urimo amafaranga avuye ku ruhara umukenyezi yaterereye. Uwo munsi mukuru mpuzamakungu wemejwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU aho hari mu mwaka w'1977 mu nama yabaye aho hari mu kinjana ca 200 niho watangura haca habare inama y'abakenyezi amajana n'amajana yabereye Denmark hari mu mwaka w'1910. Iyo nama yari yo guharanira uburenganzira bw'umukenyezi mu vyategerezwa guhabwa n'amategeko, aho no kuvuga kwiga mu kazi na cyane cyane mu bibanza bifata ingingo bigize igihugu aho umukenyezi abari. Uwo munsi mukuru werekana ko umukenyezi yaharaniye ubwigenge bwiwe atarenganijwe kuko umukenyezi na wenyene arashoboye. Mwebwe none iyo muri ko murawuhimbaza mwumva gute nk'imboneza mu bakenyezi? Ndiko ndawuhimbaza nk'imboneza mu bakenyezi birampimbara cyane kubera umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi arashigikiwe kandi aratewe n'iteka. Turavye nkuko nabivuze mu nzego zitandukanye z'igihugu ku nzego zo hejuru hariho abakenyezi baserukira abandi nk'icegera ca mbere c'inama nkinguzamateka umukenyezi, icegera ca mbere c'inama nshingamateka ni umukenyezi, ubutwara pafu ni umukenyezi. Jewe kujya musi mukuru numva umengo abakenyezi Imana ateka rirengeye abandi bakenyezi na cyane bo mu Burundi.
kubera ibyo abakenyezi bo mu Burundi bakorerwa sinibaza ko mu bindi bihugu bahabwa iteka nk'iry'umukenyezi mu Burundi ahawe bica bintera umunezero urengeje kubona dufise n'umunsi mukuru duhimbaza wagenewe abakenyezi mu Burundi bwacu. Yego cyane nagira ngo ndabasabe mubandanye mudufasha gutahura icivugo kizodufasha guhimbaza uno munsi mukuru w'abakenyezi kivuga ngo ubukerebutsi bw'abakenyezi soko y'iterambere kuri bose. Ico civugo canye n'ubwaco kiri kwije umukenyezi ahari ategeza kuba inkerebutsi kubera iki udakerebutse usanga urugo rwakuryamanye udakerebutse usanga iterambere ryagusize nk'umukenyezi. Rero nk'uko umukenyezi ari banki y'urugo umukenyezi ni umunyamabanga mu rugo mu Burundi niho babivuze neza umuna rugo hariho serugo hariho inarugo. Rero umuna rugo kuvuga nyine urugo n'ugwiwe. Rero umukenyezi yagwanjanjwe ko ubwo rugo ruramujana. Ico civugo rero c'ubukerebutsi cerekana ko umukenyezi ategerezwa kuba imboneza intwari haba mu kibano bihereye mu rugo rwiwe mu makomine mu ntara mu gihugu cyose intwari mu iterambere rero rikomoka kuki kuri bwa bukerebutsi. Ijambo ry'Imana ravuga yuko umukenyezi w'ubwenge yubaka urugo kandi umukenyezi w'ikijuju arusambuza amaboko yiwe. Igihugu cobonekamwo abakenyezi babanebwe urugo gobonekamwo umukenyezi w'ikinebwe umukenyezi adakerebutse asanga byose byamusize. Rero umukenyezi ahamagariwe gukerebuka nkuko kijya civugo kivuga mu iterambere muri byose. Yego nagira ngo ducishemwo tumira amate tubifashijemwo no mu Rwindangakaranga agira amahoro aho batubwira neza umukenyezi w'umwizigwa uko abameze mu ruririmbo rwabo umukenyezi w'umwizigwa. Umukenyezi w'umwizigwa nikiremesha mu muryango Mwoka yabonye aratowe kare ati ndusurunganwe twarukanye. Umukenyezi w'umwizigwa nikiremesha mu muryango menyere mukobwa nibanga ntutubwire ugiye kwa mikara. Umukenyezi w'umwizigwa nikiremesha mu muryango ari umukobwa nabonye umuramba uwamukoya mutwaye kwijana ure mwicanya aravyara araheka maze umuryango urasasagara. Umukenyezi w'umwizigwa nikiremesha mu muryango aramubwiye ngo ranza bizoza oya jewe sishaka iyo bamikara bereka ntureke n'ejo bizoza oya jewe sishaka iyo bamikara namutaziye maboko igihumbi kuko nabonye ibikorwa akora. Umukenyezi w'umwizigwa nikiremesha mu muryango. Murakoze gose twumvise muri ako karirimbo ingene umukenyezi w'umwizigirwa ameze ariko mama Burundi ararengeye ivyo byose bavuga muri urwo ruririmbo kuko nimboneza vy'ukuri ni intwari vy'ukuri kuko mu bikorwa akora ni vyinshi ariko kandi arafise n'ibanga ryo kurera arafise ibibondo turamubona mwishira hamwe asanzwe arongoye Opedade Burundi arafise ibikorwa bikomeye. Turabona Fondation Bonne Action mugira neza arafise ibikorwa bikomeye ariko kandi ivyo byose abifatanya nibanga ryo kurera bikagenda neza. Mbega yemwe mwa mubikora gute? Burya rero neganda ubwire abakenyezi mbere y'imboneza ku rwego rwo hejuru ntibo amaboko gihumbi nanje ngo mbe maboko abiri ivyo ntivyokunda. Ndafatanya amabanga y'urugo n'amabanga y'ibikorwa njeje mwishira mu Opedade na Fondation Bonne Action. Birambangukira kubera iki ni ibikorwa nkora nezerewe nka Fondation Bonne Action sinayishinze ngo nuko mbaye mama Burundi nari sanzwe ndayifise. Rero nari sanzwe nkunda gufasha abatamakazi gufasha abatishoboye gufasha agendana ubumuga ndetse ivyo nabitanguye kera nkirongoye ishira hamwe umukenyezi w'intwari
byari binsanzwemwo si byaje ubu. Hanyuma hamwe n'ibyo ndabwira yuko hajya umukenyezi mu rugo ategerezwa gukora ibikorwa cyo kimwe n'abandi. Nk'akarorero nk'iyo tuvuye mu bikorwa bya misi yose tuvuye nko mu Kirundo cyangwa Muyinga sishobora kurengana Ingozi ntafunguye, ndabyironderera ndabiteka. Kandi rero kuba amaboko gihumbi si ukuvuga ngo ni amaboko nyine menshi adondekeranije, nibijya byo guhuza ibikorwa. Nk'akarorero nshaka kugira amazi imbabura, nkashaka amazi y'ubugari imwe, nkagira indi mbabura nkashirako amazi isose, yego nkagira isose hindagara n'irengarenga n'itomati, kugira ngo nyarutse aho tuvanye mu bikorwa bya opedade ndabagaburire nk'umuvyeyi abacanye ku kirimba Ingozi. None hari umuntu waca ku kirimba akagenda ashonje, ibyo ntivyokunda. Ivyo byose jewe nk'umuntu mutonya ari ngaha sinokwibagije ko mwebwe mufise incoreke nyinshi mwofatishije imbabura ngo muje kuziko muteke. Sinzi ko hari abo vyibagije, nukuri tumuha amashi. Ivyo rero incoreke rero ndabwire ngiye n'abarundi bose icivugo kuva ngiye muri ano mabanga itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu ku mwaka uheze, nafashe intumbero yuko kizira kwamikara nk'icoreke zirabibona. Ubu mwaka nawo turimwo w'ibihumbi 2021 icivugo nafashe yuko atawutunga tuma. Ufashe ngo uratetse ibifungurwa ntiwabikurikiranye neza, bikuragaburira uwo mubakanye muri ku meza muko murasangira, arariye ibuye mu muceri, azokubwira ngo Mariko niwe yatetse umusenyi mu muceri, abwira we muko murasangira. None muri ico gihe wumva uwotunga utuma nawe ufise umwanya ukwiye urabyikorera. Urabyikorera. Kandi n'incoreke nazo nyine ziba zakoze, bariko baregeranya ibikoresho vyakoze ku rubuga iyo tuvuye, bariko baregeranya amatapi, intebe, ncanyaruka kugira ngo bashike bivuna umusase, nshashira ngaho amazi y'ubugari. Wengira ngo nuko tabaye mu Buyenzi, ngani wabaye mu muri site, je nabaye mu Buyenzi. Ahugura indagara mbisi ku kasoko, kagura n'itomati, gacushira kwa amazi y'ubugari ngaho. Utereho bigirira iki ivyo byose kugira ngo nziganye umwanya, sintakaza umwanya na mutoya. Jewe ivyo byose biranyigishije. Hariho abakenyezi benshi usanga bakora ubuzi butandukanye bavuye ku mirimo, ugasanga umengo nta kindi bohereza amaboko bashitse muhira. Ivyo byose barahumviye impanuro zitari nke muri ibi muhejeje kudushikiriza. Murakoze kandi gose. Mu misi iheze umukobwa cyangwa umukenyezi wasanga hari ibikorwa byinshi bamukumiramwo, ugasanga baravuga ko atoja mu mabanga ya canke hariya, atokwiga amashuri ya canke hariya. Mugabo no munsi byarahindutse ko turabona abakenyezi bari mu nzego zitandukanye zifata ingingo hano mu Burundi wacu. Mbega mwebwe umukenyezi w'imboneza mwoha amanota ngahe ugo gwego umukenyezi w'umurundikazi ageze? Nagira banze heze cyane leta y'u Burundi irongowe na Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye. Muti oyikeza kubera iki? Leta nkozi, leta mvyeyi, abakenyezi yarayitwomoreye ibanki. Ivyo byose nivyo kuyikeza. Ayo manota sinonka n'ukuntu yavuga. Ubu unye muravyo twicaranye namwe mashaka kufasha ayo manota kuyatanga. Hari abajenero, hari abakoroneri, hariho ku nzego zose z'igisoda n'ipolisi umukenyezi arimwo. Mu nama nkinguza amateka nkuko twabivuze icegera ca mbere n'umukenyezi. Mu nama nshinga amateka uko nyene hari abashikiranganje abakenyezi. Iyo leta nkozi no kwikeza cyane. Munabwira ntanga kandi karorero ku kibanza cy'umukenyezi. Mpereye ku mwaka wa 2001
gushika ku mwaka wa 2020 mu kibanza c'inama nshingamateka mu 2001 umukenyezi yaraserukiwe ku bice 19 kwijana. Muri uno mwaka urenganye mu 2020 umukenyezi yaraserukiwe ku bice 39 n'ibice bikeya birenga kwijana. Mu nama mpuzamakungu mu 2001 umukenyezi yaraserukiwe ku bice 18 kwijana, ariko ubu bice 41 hedukiye hamashi. Urumva yuko umukenyezi mu Burundi yaratewe iteka, ariko nagira hanga impanuro ku bakenyezi b'indongozi ku rwego rwo hejuru batewe iteka. Ntibatewe iteka ngo baserukire abakenyezi gusa, batewe iteka kugira ngo bagire uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu, bagire uruhara umwe wese ahajejwe. Kandi mpamagariye abakenyezi gushigikirana, tudashigikiranye ntaco twokora. Duhamagariye n'abagabo kudushigikira. Umugata gushigikiye mu rugo naho buri ndongozi imeze gute ntaco ushikako. Rero iterambere rihere mu rugo cyane cyane mu mwumvikano. Murakoze gose kuri izo mpanuro nziza mudushikirije. Ndizeye ko bariko barakurikira kino kiganiro biciye kumonesha kure zitandukanye, bariko barahumvira impanuro zibubaka kandi gose abari hano bobo bari ku isoko ivyo byose byiza bariko barabivoma. Nyenicubahiro, mu bikorwa musanzwe murangura muri twararika gose indero y'ugwaruka cyane cyane abigeme, kugira ngo tuze tubabone bari mu bibanza vyiza muri kazoza nuko bigengesera. Nagira ngo nubu mufata kanya mubashikirize impanuro. Nagira ntanga impanuro ku bavyeyi bose yuko umwana suwumwe wese ahuye n'umwana w'umwigeme, umwana w'umuhungu, kuko indero iraba bose, ntiraba umwana w'umuhungu gusa, ntiraba n'umwigeme gusa. Muri rusange nk'umuvyeyi wa bose, nanje ndi umuvyeyi, ishimikiye ku ndero y'umwana w'umuhungu hamwe n'umwigeme bose hamwe. Kubera iki? Bashobora gutunga umwana w'umuhungu akakonwana urumogi, kandi naho ari umwana w'umuhungu se wiwe azovuga urabona wa mwana wawe, umwana w'igababo wa nyina, ubwo umwana w'intungane ntuhase, urabona wa mwana wawe, urabona ivyo arimwo avuye ku marigara. Aho rero umwana w'umwigeme turamushimikira ko cyane, kuko aratwagwa n'ibintu, kuko ahendwa n'abantu batandukanye. Rwa rurunganwe baba musumvye imyaka bose barakwega. Turamushimikira ko kugira azobe wa muhanuzi mu rugo, yaba nk'urugo bavuga y'amaboko igihumbi. Erega kurya umuntu avukana amaboko abiri nayo maboko igihumbi umwana ategeza kuyakurana. None woza guteka y'amasafuriya atandukanye utabitanguye ukiri muto, ivyo ntibikunda. Naganda guha kandi karorero k'inkuru imwe y'umwigeme yagiye kubaka atazi guteka. Uwo mwigeme yagiye kubaka atazi guteka, iwabo bari bafise uburiro hajya badandaza ibifungurwa. Umunsi uri izina rero umukozi wiwe aragenda, amaze kugenda atanga kwimvira saa sita zigeze ingene umugabo waza gufungura, ca telefona umuvyeyi yamwibarutse mama wiwe. Mbega uno munsi mwatetse iki? Ko badandaza ibiki? Ati kubera iki? Nashaka kuzana umukwe wawe gufungura saa sita. Ati kubera iki mwananje? Ega umukozi yaragiye. Muri ico gihe rero uwo muvyeyi acabura iyaja. Kubera iki? Nawe afisemo uruhara, umwana ntiyamuteguye kare. Je abana banje nama nababwiye, uno munsi muri abana b'umukuru w'igihugu, ejo muzoja kubakana nabande. Tegura akazuza kanyu aho mugeze hose, tegura iyo muzotera muje. Rero nagira mbwire abantu bose batwumva ko bategereza gutegura abana babo hakiri kare. N'abarundi barayamaze ngo giti kigororwa kikiri gito.
ikivugo cy'uno mwaka kivuga ko umukenyezi atezwa kuba afise ubukerebutsi kugira ngo ateze imbere umuryango wiwe hama n'igihugu kice gitera imbere. Yamara mu mihingo imwe imwe ya hano mu Burundi mu gihugu cyacu haracibonekeza abakenyezi basegerereza, turabasanga mu bibanza bitandukanye bihuriramwo abantu benshi. Nagira ngo kugira ngo mu mwaka uza tuze dusange mwene abo bakenyezi batakivugwa hano mu Burundi, mugire impanuro nabo nyene mubashikiriza. Nagira impanure cyane cyane umukenyezi afise amaguru n'amaboko n'umutwe wiyumvira ko kizira kuja gusega no gusegerereza, na cyane cyane ahetse n'ikibondo, kuko wiba uhetse ukaba uriko wigisha uhetse. Uwo mwana azokura abona ko atunzwe n'ivyo atega amashi, nawe ntaca azoha amaboko, azoca akura aza gusegerereza, kuko ari byo azoba yose ku muvyeyi amuhetse. Abo rero barakwiye kwigishwa n'abakenyezi bimboneza mu kibano no hirya no hino, babereka ingene bategerezwa kwibeshaho, kuja mu migwi y'abandi bakenyezi baharanira iterambere. Hama ikindi naco twagomba kubahanura abakenyezi basegerereza, kwitura abaganga babigishe kuvyara ku rugero. Nta kuntu vyara umwana uzi yuko azotungwa n'ibarabara. Bige guca ubwenge, bamenye ingene babaho, ingene bibeshaho, n'ingene bazobeshaho abo bana bavyara. Yego. Mu gusozera rero nagira ngo Nyenicubahiro mufate umwanya mwifurize abakenyezi bari hano n'abariko barakurikira kino kiganiro, mubifurize umunsi mukuru mwiza. Twagira twifurize umunsi mukuru mwiza cyane abakenyezi, umunsi mukuru uzobe wo kwirimbura iyo bavuye mu iterambere, aho bageze niyo bariko baraja. Twagomba kandi tubabwira abakenyezi nabo nyene bijukire iterambere. Abakenyezi kuri uwo munsi mukuru barakunda gusaba ikonje. Twagira tubabwire yuko mu iterambere umukenyezi abifisemo uruhara, kandi konje si ukuvuga yuko ako karuhuko gakenewe ku bantu bose. Nagira mpe impanuro aba barongoye ku buzi, baze baborohereze baje kuri uwo munsi mukuru. Twashaka kandi kwifuriza abakenyezi mu kwirimbura baze bongereze inguvu kugira bakore ibikorwa vyiza vy'iterambere. Mu mwaka uza itariki nk'iyi tuze tushire hamwe umwimbu w'umusesekara urengeye wo twarose mu misi heze. Uwo mwaka uzobe umushinge w'iterambere, ndetse uze wandikwe mu mateka y'abakenyezi b'abarundikazi. Umukenyezi rero ahamagariwe kuba itara mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze cyane. Abashi menshi murakoze rwose mama Burundi kuba mwigoye mukadusangiza ibijanye n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Ariko imbere yuko dusezerana nagira ngo mufata akanya mwumvirize agakimanyi b'abana bo muri paruwasi Kanyosha baje babazaniye kugira ngo babifurize umunsi mukuru mwiza wahariwe umukenyezi. Hello ladies and gentlemen. Burundikazi, femme burundaise, Burundian woman. Salut, santé, sainteté et surtout sagesse. Together enjoy the International Women's Day. Barundi twese nidusanga iteka dutegwa n'umukenyezi kuko ari inkingi y'umuryango akaba n'inkingi y'iterambere. Femme d'impact, femme d'influence pour la famille et pour le développement. Burundian woman, Burundian home and development. Mwanamke ni nguzo ya nyumba na maendeleo. Muvyeyi, nimwakirize impundu mutewe n'abakenyezi bashigikiwe n'ibibondo vyanyu.
amarira hejuru uri umukenyezi wubwira n'ubwitonzi uri mbega avuga iki warije uramenya gutunganya amateka n'amategeko y'umuryango n'ikimenya yamenye igihe sirigo yari y'umwana rire nyine ntiyumve weho mama wabaye hafi ibibondo ntibyanaga wabaye hafi imiryango uyibera kiremesha waragumije ibanga uraryumako ku buryo atagihengera icahabonetse iyo nyifato si ya bose muvyeyi. The first lady, you are a special woman. Wow, votre simplicité force notre admiration. Tumushuhiriza. Murakenuye. Umukenyezi umwizigiga nikiremesha mu muryango baramubwiye ngo nabyo bizoza yatewe sishaka iyo bamikara iriko ntureke n'ibyo bizoza yatewe sishaka iyo bamikara twabataziye maboko igihumbi kubw'ibikorwa byiza mukora umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Imana yakuduhaye rero ikudutungira twese tuti horana ubumwe n'abagabo nitekane sagwa n'ugweze sagwa n'amahoro meza. murakoze gose twabonye ibirori byiza kwari kwifuriza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi Nyenicubahiro umutamukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. turahimbawe cyane rero kwiganuke baduhaye na cyane cyane turabateye intege mu bikorwa bakora ni ibikorwa by'ubwenge kandi by'akamaro wumvirije ingene bakurikiranya amajambo wumva ko bimwe ubwenge bukomeye cyane kandi n'abana b'inkerebutsi bwa bukerebutsi dushaka ngabo rero murakoze cyane amashi menshi. Reka rero dusozere kino kiganiro twatanguye mu kanyamuneza ko kubana namwe Nyenicubahiro kuba mwigoye mukaduha umwanya kugira mutuyagire ni ngirakamaro rwose mwakoze rwose. Dukengurukire kandi abakenyezi batari bake bari bifatikanije natwe muri kino kiganiro ndibaza ko bavomye by'ukuri ibyiza byinshi tugakengurukira n'abariko barakirorera mubandanye muryoherwa n'ibindi biganiro.